Ndasubiriye kubaha kaze mwe barundi namwe barundi kazi tubana mu biganiro bya misi yose aho muba muri jya nino hatandukanye. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kwimurisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru rero abarundi baba baranyegejwe haba muri politike mwipereza mwigendereza amakuru ajanye n'amagara y'abantu agateka kazi na muntu nandi yose muba mwanyegejwe imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikaba yatorokaniza ku buryo bw'idonido. Kuri aya masaha rero amakuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu rero hari itangazo risohowe umutwe twaje ibigwanisho wa FRB abarundi ushikirije uvuga ko kuri ubu ngubu wamaze kwihuza umutwe twaje ibigwanisho wa Red Tabara maze ugira ugabe ibitero mu Burundi ugacutanguza intambara. Ni itangazo rishikirijwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero uyu mutwe twaje ibigwanisho wamaze kwihuza na Red Tabara ndetse kuri ubu ngubu intambara ikaba iratanguye Bujumbura ibintu biramaze kuyangara. Ni itangazo rero natwe ridushikiye rivuye nyene amasoko yacu abarijya nino abayagiye aratwegeraniriza. Iryo tangazo riragira riti umutwe witwaje intwaro wa FRB abarundi watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi bibaye nyuma y'ibiganiro perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagiranye n'ibihugu bigize ngo bigenzi by'u Rwanda abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi ngo nibasubize amero mwisaho, ariko abarundi b'umutima mwema mugavye kuko ngo ntawuzi umunsi w'igisuma. Aya magambo rero Evariste Ndayishimiye kuva ayaka yasohora uyu mugwi witwaje ibigwanisho uciye usohora itangazo nkuko tumaze kuri basomera. Rikaba ari itangazo rero rivuga ko uyu mugwi wamaze gutanguza intambara kuko wamaze kwihuza n'indi migwi ishika kuri ibiri bagira bakure ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ni itangazo rero risohowe kuri ubu ngubu rero ibujumbura ibintu birayangaye. Mwe barundi namwe barundi kazi muroge magabo. Mu makuru duhawe n'amasoko yacu kwigenekerezo rya 17 Ruhuma 2025 hari uwundi muhari uvuze ko ngo utanguje urugamba rw'umuheto Front Burundi de la Libération FBR abarundi. Uwo muhari rero uvuga ko ugizwe n'imihari itatu yiyunze FRD abarundi UPR ndetse na UPF. Umuhari uvuga ko witeguriye kwakira n'iyindi mihari ukanahamagarira abarundi kwikurako ngo intwaro mbi ya CNDD FDD. Umuhari ntiwatanze amazina y'abawurongoye, ntiwanatomoye neza aho ugiye gutangurira urugamba, nimba uzocumbika hanze canke ko uri ku butaka bw'u Burundi. Gusa itangazo risohoye iri tangazo nyene uyu muhari usohoye bivuga ko risinye ko ngo ryakorewe muri komine Musigati. FRB abarundi ntivuga nimba izokorana na Red Tabara. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu kuri ubu ngubu nuko uyu mugwi umaze gutangaza ko wamaze kwihuza n'indi bigwi yose yitwaje ibigwanisho ugira ugabe ibitero mu Burundi. Amakuru rero y'agacamutwe n'amakuru adushikiye ku masoko yacu ungaha nyene. Amasoko yacu tuba twohereje ijya nino kudutahuriza amakuru y'ibiba biriko biraba n'iryo tangazo nyene bamaze kudushikiriza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero ibi bibaye mu gihe mu minsi iheze ubwo yari yagendeye intara ya Kirundo yari yashikirije abanyagihugu b'u Burundi ababarira ko ngo bagomba kuri kanura ngo atagusinzira ngo kubera ko iminsi y'igisuma iba ibaze. Ivyo rero yanabishikirije ashimikiye ku ngingo ivuga ko ngo hari umwasi u Burundi bwo bawufise
nta wundi mwasi yagira avuge yari u Rwanda, ndetse anavuga ko u Rwanda ngo arigo rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Ivyo kandi bibaye nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi umubano w'u Rwanda n'u Burundi waciye utangura gutosekara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu myaka iheze yaciye yugara imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, avuga ko u Rwanda goba gwifatanya n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ibi leta y'u Rwanda yabihakanye yivuye inyuma, ivuga ko ataho ihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara wama ugaba ibitero ndetse unahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Umugwi wa Red Tabara umaze kugaba ibitero mu myaka yaheze, wagavye igitero mu ntara yagavye igitero mu Gatuma, ndetse abasoda batari bakeyi mu gisoda cy'u Burundi bahasiga ubuzima. Si ibyo byonyine rero, kuko n'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyene muri ico gice nayo nyene yarasambuwe, nk'uko amasoko yacu yari yasuye ngaho nyene yadushikirije amakuru y'ivyari ibyahabereye, uko abanyagihugu bo ngaho nyene babitwiganiye. Mu makuru rero n'ubundi yabandanyije ashigwa ahabona, umugwi wa Red Tabara ukorera mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze ubwo yagiranaga inama n'abakuru b'ibihugu n'amareta ngaha mu Burundi, yashikirije ko intambara iri kurabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izohava ishika no mu Burundi. Ivyo yabishimikiye ko ku ngingo y'umutekano ndetse mu bwoba ntangere, avuga ko agiye gukaza umutekano w'igihugu cy'u Burundi, aho yaciye atangura gufata abasoda batandukanye abashira ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ndetse ni ibindi bihugu kugira akingira umutekano w'igihugu ciwe cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi nyuma y'uko agiye mu nama yari kirahuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Ethiopia, nubundi yacikirije bari bagiye kurabira hamwe ukongera umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini wo kongera ukaboneka. Byaje kurangira nyene perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abaye mwe mu byegera by'abazorongora uyu muryango. Nyuma y'ivyo rero nubundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo intambara yarabandanije, ndetse biza no kurangirira ikibuga c'indege ca Kavumu gifashwe n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara, gifashwe n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Perezida w'u Burundi ashimikira ku ngingo akavuga ko Red Tabara nayo izoca yifatikanya na M23 bigaca bigaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Burundi. Nyuma y'uko rero umugwi wa Bukavu ufashwe, perezida w'u Burundi yatangoye kugira ubwoba, agaca avuga ko nta ntera ndende irimo kugira uyu mugwi ushika mu Burundi. Kuri ubu rero mwiyumviye itangazo risohowe n'ujya mugwi wamaze gushikiriza ko wamaze kwihuza n'indi migwi yitwaje urwanisho itandukanye. Kuri ubu rero kudeta iramose mu Burundi, ubutegetsi bwa CNDD FDD burasambuka bivanye n'injyane ziri muri ubu butegetsi buyoborongowe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze igihe yohereza abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wagiye gufatikanya n'igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Umugwi wa M23 mwishavu ntangere mu minsi iheze wasohoye itangazo uragabisha usaba leta y'u Burundi ko yakuye abasoda bayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera ko ataco bariko baragwanira. Amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu yatubariye ko abasoda b'u Burundi batanguye kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse bamwe ngo batanguye kuza n'amaguru bariko barataka ko inzara yoba igiye kubatsinda mu nzira. Leta y'u Burundi yamye idondwa agatoke ivuga ko abasoda b'u Burundi ngo nta kibazo namba bafise muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasoda bafatwa amatekwa mu ngabo z'u Burundi, leta y'u Burundi icibihakana ikavuga ko ari abanyamahanga ndetse abandi ari abaroberi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamayoherezayo abasoda mu bihe bitandukanye. Gusa amakuru adusumira atubarira ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo hoba hari amadolari yoba yarahawe na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kugira aza yaramufasha guhangana n'uyu mugwi witwaje urwanisho wa M23. M23 rero mu itangazo yasohoye ejo bundi yakabishije leta y'u Burundi yisaba ko yokura abasoda bayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubitabaye ivyo irabareka bose icibagandagura barangire. Kuri ubu rero abasoda b'u Burundi batanguye kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo inzara bamereye nabi cane, bariko baragenda n'amaguru. Hari n'amakuru twahawe n'amasoko yacu atubara ko ngo hoba hari amabatayo
yabuze inzira kuko yamaze kugwa mu gitero yamaze kugwa nyene ngo ku butaka bugenzurwa na M23 ndetse kuri ubu ngubu ngo yoba yaciye aya mabata yabiri yose yaba yaciye afatwa amatekwa n'uyu mugwi witwaje urwanisho wa M23. Ngivyo rero ibirimo birashikira leta y'u Burundi irongowe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Gusa iri tangazo risohotse n'agacamutwe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nta wuzi ko ari buze kuri icika. N'amakuru rero mwashikirizwaga n'amasoko yacu ngaha nyene aba yakomeje kubandanya abatorokaniriza amakuru ari ijya nino. Reka rero amakuru yacu tube tuyasozere ngaha, turaza gusubira ku makuru ya nijoro. Ni Barundi namwe Barundi kazi rero muroge magabo kuko ibintu ntivyoroshe ngaha mu Burundi. Ngaha Bujumbura intambara iratanguye, umugwi witwaje urwanisho nyene wa nkuko warumaze kubisohora mu itangazo muragabishe kuko ibintu ntivyoroshe. Reka tube dusubikiye amakuru yacu rero ngaha, turaza gusubira mu kanya uko amasoko yacu ari bwongere kudushikiriza amakuru y'ibiko birabera ngaha mu Burundi. Barundi rero namwe Barundi kazi mwari mundukurikiye, reka ndabasabe mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru ubwo amasoko yacu ari buze kongera kudushikiriza kurimo biraba ngaha mu gihugu ndetse no mu makungu. Reka rero mbe bashimire amakuru yacu, turaza gusubira mu kanya. Get it.